Ubushikiranganji bw'amazi, amasoko ntanganguvu, ubutare n'agataka bukurikiranira hafi ibijanye no gushikana ibitoro mu gihugu cose c'u Burundi, kandi buramenyesheje ko ibitoro bihari kandi bikwiye hano mu gihugu cacu. Ubukene bw'igitoro bwagaragaye mu mastation yo mu bisagara bimwe bimwe vyo mu gihugu hagati muri iyi minsi ibiri irangiye, bukaba bwaturutse kutugorana duto tw'ubuhinga dufatiye kugushikana ivyo bitoro muri iyo mihingo. Ubushikiranganji bw'amazi, amasoko ntanganguvu, ubutare n'agataka buboneyeho guhumuriza abasanzwe bakoresha ivyo bitoro, bunemeza ko ico kibazo aho cabaye kigiye guterwa umuti bidatevye. Ubushikiranganji bw'amazi, amasoko ntanganguvu, ubutare n'agataka busavye abasanzwe bakoresha ibitoro kubandanya bagura uko bisanzwe ata mwitwarariko ko ejo vyohava bibura, kuko dufise ibikwiye mu bubiko haba ngaha Igitega, haba ngaha i Bujumbura canke mu bubiko bw'Igitega mu gihugu hagati. Boneyeho kandi no kugabisha uwo wese yohirahira ngo arenga amategeko agenga iki gisata c'ibitoro, haba mu gushaka kubinyegeza canke mu gushaka kubicisha mu nzira zo mu binwabi, kuko ibihano ruhasha bisanzwe bitekanijwe n'amategeko. Ubushikiranganji bw'amazi, amasoko ntanganguvu, ubutare n'agataka burateye intege abasanzwe bakorera muri iki gisata ataco badakora kugira imirimo bajejwe ibandanye igenda neza. Murakoze.